nezerwa abamarayika bo mw'ijuru, himbarwa abatoni b'Imana, vyongeye ko inganji y'umwana angana atibonetse, inzamba nizasirane zimenyeshe ko dukize, akanyamuneza nigakwire kw'isi, yakakamwe umuco w'umwami yamyeho, iyo sinimenye ko yakize, umuzimagiza yahoramwo, kubw'umukama wacu Yezu Kristu, umwana wiwe ariwe Mana yacu, ahangamye hamwe na se mu buninahazwa bwa mutima mutagatifu, mu myaka yose. Amen. Horane umukama, yongera horane nawe, kirurutse umutima, tuwerekeje umukama, nidushimire umukama Imana yacu, birakwiye kandi biratunganye, niko birakwiye kandi biratunganye, ego nibwirizwa rizima, ibwirizwa ry'ukuri ry'Imana ataboneka, Data mushobora vyose, n'umwana wiwe w'ikinege, umukama wacu Yezu Kristu, yuko twohuriza hamwe amajwi, tukaririmba n'umutima wose, n'ubwenge bwacu bwose, tukivuga Kristu yatwishuriye se yamaho, umwenda Adamu yadusigaranye, akaduhanagurira tumuteye imbabazi, inkurikizi ya ca gicumuro c'inyanduruko, nk'ako nk'imisi ya Pasika, aho umwagazi nyakuri wicwa, ugakirisha amaraso yawe inzugi z'abawukurikirana. Ngiri joro wakuriyemwo Abanyisirayeli, abavyeyi bacu bava mu Misiri, ukabajabukana ikiyaga gitukura ubanje kugikamya. Ngirire rijoro ya nkingi y'umuco yatsindiyemwo umwijima n'igicumuro, kugira ngo ribasubize inema, ryongere ribasubize mu batoni bawe. Ngiri joro Kristu yacagaguriyemwo ya migozi y'urupfu, mu kuzuka mu bapfuye. Mbega iyo tudahirwa tugacungurwa, ivuka ryacu ryari kutumarira iki? Ese ubuntu bwawe ukundana ruvyeyi, ewe rukundo rutitangira itama wadukunze, warahevye ikibondo cawe ngo gipfire umushumba.
ewe bukene nyoberane bw'igicumuro c'Adamu carinze kuzimanganywa n'urupfu rwa Kristu. Iyo iryo joro ritabaho nshuti mfise, ntitwari kuronka umucunguza angana hatyo. Ngirire rijoro, joro ryahezagiwe ryaho Kristu yazuka mu bapfuye. Iryo joro niryo joro abanditsi bavuga ko rizokwakaka nk'umutaga, rikazotwuzuza agahimbare. Nico gituma iri joro ryeranda rihanagura ibibi, rigakiza ibicumuro, rigasubiza abatosekaye ubwiza n'agahimbara biririra. Ryicurwanko rikuzuriza abantu, amashinga agasubiza hasi. Muri iri joro rero dawe mweranda, akira urubeya nk'imperezwa yo kumuhingamo. Ekleziya yawe n'abakuru bayiragushikaniye mu kuguherezanya amaboko yompi. Iryo tara ryeranda, ubu turamenya ico iryo tara ry'ibishashara rivuga. Umuriro mwiza wakirako mu gutera iteka Imana, naho urubeya rwawo rwisanza, uwo muco ntugabanuka na gatoya mu kwatsa yandi matara. Niryake gushika ku nyenyeri yo mu mutwenzi, itigera igana mu burengero. Yo Kristo umwana wawe yazutse avuye mu bapfuye, akwiragiza umuco n'amahoro yiwe ku bantu. Wahangamye hamwe nawe na mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Amen.